Okay, bamwe muyize nka application isanzwe nyene iraho muri telefone zanyu, hariho n'abatazi n'ikintu na kimwe ikora, bayita Senda. Senda ni application imwe mu ma application twongeramo muri telefone zacu. So ngo ni application isabana na telefone, no, ni application twongeramo. Ushaka kuja ngaha kuri Play Store ukayitora ukagira nkuko Senda, urayibona ngiyi, urayitreshaje ku muntu atayifise, ariko twe dusanzwe tuyifise. Okay, iyi Senda rero no munsi niyo ngomba ndakugira amabanga yayo yose, ndakugira ibintu byose byenyegeje muri Senda. Tugende kantu ku kandi. L'application pour regarder le football en direct. Exactement, abantu benshi bayize nka application igufasha kurungikiranira, ndazi benshi par defo nivyo bazi ko Senda nkuko n'ijambo risigura Senda kivuye muri vuga to send, kurungika. Ni application igufasha kurungikira uwundi mugenzi wawe nk'ifoto, application cyangwa se video. Nanone ikagufasha kwakira ikintu kivuye kwa mugenzi wawe, video, photo canke audio. Okay, ivyo rero ku bantu batabizi, ndabona nk'abacishije gatoyi waje muri application, hariho tujya publicité bazanuka tugenda continue. Mu gihe ugomba kurungikira mugenzi wawe uraca hano aha anyena aha, ukaza nkuko, hanyuma ugafyonda kuri no jambo send. Mu gihe ari ugomba kurungikira mugenzi wawe, iyo ufyonze kuri send, hato bagusaba kotoliza, urafyonda next. Alivyo bagusaba kugana nk'ama bluetooth niki, bana hacaza QR code, ucuzana indi telefone ya mugenzi wawe, anaka kakode kaba kaje nkuko, ucuzana telefone ya mugenzi wawe, wewe aza gukora receive, acafyonda next. Urana ko hano banzane ngo nscanne mfotore, mfotora kaga code zikaba ziranwanye. Umwe rero acagenda ga selection ibyo agomba guha mugenzi wiwe. Okay, ibyo seje nanje ku uyu munsi iyo yari like summary kugira ngo tubandanye twese tubihuriza ko. None barutse ko Senda tuyifashishije dushobora gufata umuziki ari video tukawuhindura kaba audio. Reka ngenda biberetse. Okay, tuza kuza hano handitse 2mp3 aha, hanyuma turaza hano hejuru nyene du selecting video. Aha hejuru select video, bacha batuzana ama album yose dufise ngaha, batuzana ama video dufise. Akarorero akandabereke nkiyi, sawa, twayihejeje. Murabona ubwa mbere video yabaye audio. See, even for my next life, I go still come back as Barca fan. Yeah, that's right, because okay, nko nshaka gukora iyindi nakanya gatoyi cyane, nshaka kwinjira yo ngaha muri video, gaca ndabindi ndimbo yose ya video, video yari yose yindi ngaha, nkubonye bari ari tugomba guhindura audio. Ndaza aha hose mu marubumu urashaka guhigaho wagize bikazitandukanye, ndashonda ko nkuko nk'ivyo ndako yonyine nabona ihita yitranslating mu kanya gatoyi cyane. Urabona video y'iminota 3. see, even for my next life. Yes guys. Okay, murabona neza ko kanya gatoyi ikintu wari gifise ari video kugihindura audio wifashishije application ya Senda. Okay, mbega waruzi ho mu gihe wowe uri nko muri WhatsApp, hano muri WhatsApp kaza nkuko uri kuraba nka stati z'abantu bagiye batandukanye, uri kuraba nka stati. Waruzi yuko ushaka kwifashisha Senda ari nka stati yo ukayiraba nkuko, waruzi ko ushaka kwifashisha Senda hanyuma ugatreshaje stati y'umuntu ikaja muri storage ya telefone yawe. Urabona nka video dawe amafoto bamwe muca mugira screenshot bikaba biroroshe. None nka video nayo woyigira screenshot gute? Ariko nakugira iyi foto y'umuntu kagira screenshot umenyera cekuka. Nk'akarorero urabona izi ni foto jewe na postinze, sawa, nk'izi foto na postinze. Okay, nimba nk'iyi wewe niwaza ukacugira screenshot, umenye neza yuko ifoto ino quality ifise siyo iza kubigifise niwagira screenshot. Rero uburyo bwiza ucuja ngaha muri Senda, ushunyaruke hano muri Senda, hanyuma sorry, ucuja hano muri Senda uku. L'application pour regarder le football en direct gratuitement. Regarder des matchs en direct en 4K sans rien payer. C'est gratuit. Hanyuma ucuja hano handitse social. Aha kuri social. Maze gushana kuri social, murabona bashaka kuzana imbuga zigiye zitandukanye. Ya, hanyuma tugoma twicira hano handitse status. Hanyuma cyo dufyonda kuri connect
connect you. Okay, amastati yose y'abantu bapostinze hano baca bayakwereka. Amastati y'abantu bawe bose bapostinze uyu munsi baca bazikwereka ngizi stati zo munsi wose 24h. Kandi urabona cyazitana n'akantu kanditseko download ngaka. Rero ntihagire umuntu zose akubwira ngo mpako kantu ngo iki ari video ari audio ari iki zose ngaha caziza. Reka ndabereka urabona nkizi ni photo, reka ndakwereka nk'utu video biravangavanze. Nko turabona ko ari tu video akorana ko ka video. Reka wanashaka mbaye ngenda ndakabereke kuri stati yiwe muhava mwibaza ngo ndiko ndababesha. Ndakabereke ngo tu video sawa warazibona nk'umwe kwiteshaja nshanegarukira muri ya sender nshanza ngaha ngizi zose za video. Alright, cyo nshanza ndahaba iyo notora reka dufatiye ndayiteshaje downloading to storage. Murabona video yamaze kwateshaje, reka ndayibeke muri stockage ya telefone yanje. Muri stockage ya telefone yanje reka ndayibereke yamaze kubishikayo guys. Ngiye yamaze gushika muri stockage ya telefone yanje. Okay guys, ako hano ko nikuntu ushaka guteshaja stati ya WhatsApp wifashishije sender. Okay, irindi banga ryanyuma rero riri muri sender ari naryo riryoshe cyane. Imbere yuko ndabibereka reka ndabibutse yuko twebwe dufotora mu mamanza agiye atandukanye nkuko mwaba mubibona ku stati yacu ahagiye hatandukanye, yaba kuri WhatsApp yaba no kuri Facebook. Turafotora mu mariage, mu ma evenement agiye atandukanye nka dote, tugafotora mu ma anniversaire n'izindi events zitandukanye. Mashobora kuturondera kuri WhatsApp hanyuma tukabakorera ibintu bimeze neza. Wifuza kugura konti ya 1xbet no koresha code promo sakabaganwa. Hanyuma wifuza kugura konti yo muri Witwit ushaka gukoresha code promo tumuge. Ivyo byose ukabikora mu ndome nkuru. Hanyuma ndabibutsa kandi yuko tudanaza telefone za Android smartphone ma Samsung ni ariko aboneka bashaka kuturondera aho buherereye hose turayikugezaho. Okay, reka tuyigire ku kantu kanyuma rero dushaka gusanga muri ya application yacu ya sender. Waroze ko ufite application ya sender ushobora gutesharija ikintu kuri Facebook, ugatesharija stati kuri Facebook, ugatesharija indirimbo kuri Facebook ikaja muri gallery. Alright, urashaka kuza hano nyine muri social hanyuma ukajoja hano kuri Facebook hanyuma ushitse muri Facebook ushuza ngaha nyene kuri open Facebook, kuri jambo open Facebook kugira ngo tuyugurure Facebook. Bano yuko baguhaye n'agasembole ka téléchargement nyene muri Facebook, wowe ucuza muri Facebook kugira ngo tuyiconnecte. Alright, yes, tuyiconnecte muri Facebook ndabibereke. Ni connect muri ibica tugira close turavyinyora. Aha ngiye kwiconnecta ndaza gushira yo konte yanje. Yes, niko deconnecta muri Facebook. Reka ndabibereke niko deconnecta. Tubirabire hamwe. Wifuza kugura konti ya 1xbet iri professionnel iguha ama bonus atandukanye no koresha code promo saka baganwa mu ndome nkuru. Yes guys, hanyuma ndabibutse ntihagire umuntu agenda adakoze subscribe. Okay guys, hanyuma murabona nashyize muri konti yanje. Aha rero ikintu cyaco cyose nshaka kugitresha biba byoroshe cyane. Ndaza kuza ngaha aha kuri video nk'akarorero kandi ndabibereke. Ninza hano muri video nshaka gutreshaje aka video ni mu kanya gatoyi cyane nibereye muri no Facebook. Murabona hande muri video baca bampa n'akajambo ka download aka. Yes, bana nk'aka kantu nshaka kugatreshaje nshaka ngaha nkuko téléchargement irikira ikora. Yes, aka video yari yose nga ikizana na kano kajambo ka download aka video yari yose. Ngibi hano hejuru téléchargement. Reka ndakabereke muri stockage nako nyene. Ndakabereke muri stockage. Guys, murabona yuko sender ifise amabanga menshi ntitwoyimara. Application nyinshi ziba zigiye zinyegeje muri telefone zacu, ziba zifise ibintu biba bigiye bitandukanye mutashobora kumenya. Hey guys, mwebwe mugumane nanje hanyuma mukore subscribe kuri channel ya YouTube. Ibintu byose nzokwama ndabibahera igihe. Hanyuma murabe muri description y'ino video nyene hariyo
link ya channel yacu muri chaîne ya WhatsApp niho dukunda kubaha ubuntu bugiye butandukanye bwinyegeje muri zo application izi zose mubona izi zose harimo ibintu byinyegeje mu mudashobora kubonesha amaso yanyu kiretse twebwe nk'abasesanguzi iyo tuje kuri micro zanyu afite byo bwenyuzi hanyuma tukabibasobanurira uzobabwira indi channel yigisha ubuhinga n'ubumenyi kuri telefone azoba bababeshe. Thank you for watching.